Abarundi n'abarundikazi baratanguye kujijanya imitima bibaza ati mbega umusaza Big Fizzo cyangwa Ndugwe mu muziki w'u Burundi mbega yoba yahevye umuziki. Abandi bakibaza ati mbega Fizzo yoba agira garukane bombe igisasu gikubita Israeli n'u Rwanda n'u Burundi cyangwa na Kongo, mbega vyoba bimeze gute? Guys, jewe narababwiye ati jewe ndi umushinga amateka yitwa Japhali domosa cyangwa tunyite uko ushaka cyangwa umanze wicara utekereze wumvirize. Jewe nabizobera mu gihugu ndeke kubivuga cyane cyane mu muziki w'u Burundi. Narababwiye ati je ndi umusasanguzi y'umuziki w'u Burundi. Benshi bikomeje kubajijanya imitima bibaza ati mbega Fizzo kaheruka gusora umuziki yaheze umwaka wose yitwa niwe shaka ari kumwe n'umurimvyi yitwa Melanie Boy cyangwa umutwe Gusto cyangwa umwitwe umwana na Gusezerano, mbega vyawe bimeze gute? Cyangwa umurimvyi yitwa Big Fizzo benshi bakomeje kwijijanya imitima bakiyumvira ati mbega Fizzo barahevye umuziki ko yibereye muri TikTok muri comedy, mbega comedy sigeze ihemba gusumba umuziki rero wamukuye hasi gushikana no umunsi ni isa, mbega vyawe bimeze gute? Guys, nagenda babwira ati gumana nanje mwumvirize ukuri kuko ivyabaye ku murimvyi yitwa Big Fizzo ni jewe nza makuru impamvu atariko arabaha ibikorwa kuri YouTube, abaha umuziki umenze neza, abaha umuziki wa hip hop cyangwa abaha umuziki wa R&B cyangwa abaha umuziki wa mapiano, kukubera umusaza azi kuririmba muri style zose. Reka ndababwira ati rero impamvu umusaza atariko arabaha ama hit song, abakubita amasongi ameze neza, ama video muri yakomenda bizi, ama video afise quality, akukora umusaza nashobora guhubuka amanza kitonda neza kuko no musaza yize umuziki, azi umuziki cyumumariye nakamaro mu gihugu. Guys, guma nanje rero ndakugira ati muntu utarafollow kuri Japhali TV nico gihe ukore subscribe ku buryo ibiganiro bishasha byose bikomeze kugushikirira ku gihe cyangwa amakuru ari update agushikirire ku gihe. Igihe si gito, igihe ni kinini, nk'igihe cy'umwaka wose umurimvyi yitwa Big Fizzo atarekura umuziki. Ico gihe ni kinini cyane nk'umwaka wose kuko Big Fizzo ni umuntu yarondeye cyane, ni umuntu adafise gucika intege, n'umuntu atobura amafaranga yo kuja muri studio, kandi n'umuntu atobura amahera ya video, n'umuntu atobura amahera ya promotion, n'umuntu atobura amahera ya media true, n'umuntu atobura amahera yo kuja ku radio, n'umuntu atobura amahera yo kuja ku ma media, n'umuntu umuntu wese cyangwa umupromoter w'umurundi wese atoreka gupostinga arikuye igikorwa. Guys, nagira ndababwira ati burya uyu muziki urimo ibanga rikomeye cyane, niyo mpamvu namanabwiye aba bapeti b'abandground cyangwa abapcoming manza mwitonde neza, mumanse muperereze ibintu mugiyemo ko muzobishobora, kuko nibi bintu abasaza baramanza bakamanza bagakauka, bakamanza bakamedita, bakiyumvira ivyo bagire babanze bakore. Aha cyambere na mbere mbanje guhanura abasani bato bato, abapcoming, abandground, abapeti bato mu muziki baza bumva umengo bararenze, ukubera n'ababasani bamaze igihe kinini mu muziki baramanza bakamedita, bakiyumvira ivyo bagire bakore, bakiyumvira ati mbega bizogenza gute, bizogenda uko. Hari benshi biyumvira ati none umuririmbyi yitwa Big Fizzo ko aheze umwaka wose atarekura songe, mbega vyo bimeze gute, yoba yarahevye umuziki. Abandi bakiyumvira ati mbega umurimvyi yitwa Big Fizzo ko asigaye akorera kuri TikTok cyane, mbega comedy asigaye akinira kuri TikTok nizo sigaye ziminziriza amafaranga menshi kuruta umuziki, amahera winjira mu muziki, mbega vya bimeze bite ko ikibuga ko baragitwara kandi ari mu legend tuzi nka Ndugwe mu muziki ndundi.